Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Egome turasubiye kubaramutsa mwese muri kino gitondo ciza Imana itwongeye kugira dusangire ijambo ry'Imana muri umwanya mwiza w'ikiganiro cyo guhimbaza Imana kuri Beat FM. Muri kumwe na mwene so Karusho Patrick. Reka dusangire ijambo ry'Imana ryanditswe mu cete Paulo yandikiye Timoteyo icete ca kabiri igice ca mbere ku murongo wa 6. Havuga ngo nico gituma nkwibutsa gufurura ingabire y'Imana iri muri wewe ngo yake yagushizwemwo no kurambikwa kw'ibiganza byanje. Uyu murongo numwe mu mirongo myinshi twereka yuko umuntu muri we afise ingabire. Mu bisanzwe ha Timoteyo wewe iyo ngabire yamuje ko arambitswe kw'ibiganza. Mugabo si kuvuga burya ngo uwo munsi niho yamuza ko yarafuruwe. Paulo amurambitse kw'ibiganza nuko Timoteyo yaramaze kwihana, amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Maze haca hagera igihe cyo gukoresha ingabire yiwe iri muri we. Ahandi ijambo ry'Imana riravuga ngo hari ibikorwa byiza Imana yaturemeye kera ngo tuze tubigenderemwo. Ibyo bikorwa nibyo tugenderamwo ubu. Iri jambo niryo kutwereka yuko umuntu wese burya afise ico Imana yamushiriye hano kwisi. Nta muntu kwisi numwe asa n'uwundi. Wewe urisa, ntawe musa kwisi. Ufise ukuntu uvuga, ufise ukuntu utambuka, ufise ingabire ziri muri wewe, ufise amatala wisangije. Hari abantu bonshi babayeho batazi amatala yabo, batazi ivy'Imana yabahaye, ivy'Imana yabaremanye kugira bakore bari kwisi. Mwene data rero uno munsi ndiko ndaguhamagarira kumenya tala iri muri wewe, ingabire iri muri wewe. Uwundi munsi Yesu aca umugani abwira abantu ati umutunzi yaragiye asanga abantu arababaza ati mbe kubera iki mwicaye aho ataco mukora. Hari abantu bicaye muri kino gihe ataco bariko barakora, abantu bicaye ngaho bavuga ati je ndarindiriye ko Imana izonkore bitangaza hanyuma nkore ndayikorere. Sivyo ngo je ndarindiriye ko hazogera igihe nanje ngakora. Reka kurindira n'ubu nyene, ubu unyuriho igihe cyo gukora nico nyene. Icambere wakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uhinduke maze ukoresha ingabire zawe. Umenye kwanza ingabire, wiyige, widekuvre, bavyita self identification. Ubanze wiidentify, umenye uti jewe ndi iki, nshoboye iki, nahamagari wiki, ingabire mfise niyi. Wumve ico ushoboye abandi badashoboye. Hari ikintu wumva woryoherwa kugumamwo gusumba ibindi. Hari igihe wokumva umenga je ndiko ndavuza gitari ndaryoherwa gusumba ndi mu bindi. Hari igihe wokumva uti je ndiko ndavuga ijambo ry'Imana noryoherwa gusumba ibindi. Hari igihe wokumva uti je ndiko ndakora ibi ndumva ko noryoherwa. Wumve ingabire iri muri wewe. Ngoma ndabivuga mu buryo bubiri. Ubwa mbere hari ingabire ukoresha mu bwami, byose tuzikoresha mu bwami bw'Imana. Kuko iyo uko ufise ingabire wumva muri wewe harimo talent yo gukora ibintu by'ivyuma, amaradiyo, ukumva uti iyo ni talent yiwanje. Buryo ubikoresha mu bwami kuko iyo uri kurabikora ubikora kubwira Imana ihabwa icubahiro. Hari igihe wumva muri wewe ufise talent, tijewe ndumva ko ibintu byo kubaka biri mu marasi wanje. Buryo iyo ni talent. Kandi iyo nayo nyene ni Imana yigushizemwo. Uri kurayikoresha uyikore ucuvuga uti je nshaka ngo sivyo mu rusengero. Oya sivyo mu rusengero, ariko iyo uri kurubakira abantu amazu neza, tana yawe ubu uri kurayikoresha ku neza ya societe biri kirunguka kubera iyo tana yawe. Naho nyene urumva ko iyo ngabire utegerezwa kuyikoresha. Hari gushobora kumva uvuga uti jewe ndavyumva ko niyumva ndi alezi yo ndi kumwe n'umugwayi, nico gituma numva nkuko nkwiye ku umuganga umuvuzi. Iyo ni tana yiwawe yikoresha uko nyene. Hanyuma hari nibindi dukorera mu bwami nyene bwo mu buryo bw'ubugira kabiri. Nibi dukora kugira tuzana abandi kuri Kristo, abantu bave mu byaha baje mu kuri, bave mu kutamenya baje mu kumenya. Nk'akarorero ukumva uti jewe numva ko ndiko ndaririmba no shobora kumenyekanisha izina rya Yesu Kristo. Niyo ni talent nayo nyene yigumeko kubera kucureka kuririmba. Ja muri korale cyangwa uje muri groupe y'abaririmbyi canke nawe ku giti ciwawe ushire kuririmbe. Ahantu hose ugume wiyantrena no kuririmba, hanyuma iyo talent uyikoresha, iyo ngabire, iyo talanto uyikoreshe. Ahandi naho urashobora kuvuga uti je uretse kuririmba ndashobora kumva umenga ndiko ndakora iki gikorwa canke iki niho numva ko ndyohewe gusumba. Ego ni igikorwa Imana yagushizemwo kuvukiremwa kugira uzugikore. Igihe Imana yahuza papa wawe na mama wawe yaravuga ati muri uba abavyeyi babiri ngomba nkuremwo umuntu ameze uku, atameze nk'abandi, ari special. Burya nta wundi wewe azoza kwisi, nta wundi ameze nka wewe uri kuranyumviriza azozaho kwisi. Wewe Claude, wewe Paul, wewe Haisa, wewe Patrick, wewe Nde, wewe Junior, wewe nta wundi azoza ameze nka wewe. Namba witwa Trezor, mugabo ba Trezor kwisi ni benshi ariko umeze nka wewe
wewe unyumviriza nta wundi ameze nka wewe, ni ukuvuga wewe uri umwe ku isi. Wewe izo ngabire ufise nta wundi azifise, nta wundi muzisangiye. Nico gituma ukwiye kuzikoresha. Kubera iki wicaye udakora? Kubera ko utari kurakora? Koresha ivyo bikorwa wahamagariwe muri wewe, bifurure bikore. Icambere no kubimenya hanyuma mugakora. Tureke rero kwicara tutariko turakora. Koresha izo ngabire, muzozikoresha ryari? Koresha ubunyene mugishoboye, kuko mumaze gushika mu myaka y'ubusaza ntabyo muzoba mugishobora gukora. Kora, shirako mukorera Imana, mukore ibikorwa vy'Imana byo mu bwami. Mu bikorwa byo mu bwami mukore, mureke kwicara. Ikintu cyose wumva ko ushoboye shira kukore. Ngomba nsengere wewe wumva utaramenya icyo ushoboye gukora, kugira umanze wimenye. Hari abantu benshi batarimenya ibyo bashoboye, bataramva umuhamagaro uri muri bo, batarumva ati jewe numva mfise intumbero y'ubuzima iyi niyi. Warukuye kubibona ukagira ubuzima bufise intumbero, naye handi utaramenya icyo ushoboye, utarimenya, utarabona ibyo ushoboye gusumba ibindi, ubuzima bwawe buzobaho budafise intumbero, uzogenda uhushagurika. Umuntu iyo agomba kuva mu Kamenge afise intumbero yo kuja mu Nyakabiga abaza ati ngenduku, ariko asohotse urugo ataza ati ngiye hehe, nta umukatisha wese arakata. Naho umuntu yoba ari mu Ngagara yo mukatisha yoca amanuka mu Ngagara kubera iki? Nta ntumbero afise. Baho ubuzima bufise intumbero. Uwamaze kugira intumbero, peu importe naho wowe ubona uti ndacari ku rwego rwo hasi, izero uti un jour, umunsi umwe ko mfise objectif yo kuzoba umvuga butumwa mpuzamakungu nzobishikako naho ukiri hasi. Nambu utanga urugendo uganirize bajya bo mu rugo rwawe ubabwira ubutumwa, ugenda uganirize bajya abakozi mu bana, ugenda uganirize bajya abantu mugendana, ubabwira ijambo ry'Imana. Si ngombwa ngo utangurire kuri public nini, kuri audience nini. Nambu urumuririmbyi ntuvuga ngo jewe ngo nshaka kuririmba ngo ngere ku rwego rw'abanaka. No, ni wewe uri special, uri unique. Tangurira aho nyene hafi yawe, nturinde kugomba gushaka ibyo hejuru. Umuntu mu gutambuka imetero 1000 ntatangurira ko atambuka amapa 1000, ayatambuka atanguriye kuri pa imwe, hanyuma 2 3 4 ushika zoshike ku 1000. Wewe ugomba gutangura ku majana 9 wumva bikunda, tangurira kuri 1 2 3 uzubandanye. Reka kwicara cyacu ukora rero, koresha izo ngabire ziri muri wewe. Paulo arabwira Timoteyo yarakije ati fururi yo ngabire iri muri wewe, ntiyicare nibikorwa Imana yaremeye muri wewe usanganywe, bikore. Hanyuma iyo ngabire yashizwe muri wewe no kurambikwa kw'ibiganza, iyo ngabire yajanye muri wewe no kuruna mpwemu yera gufururira kwereka ati ujya wewe Imana yaguhamagariye gukora ibi kuri inosi. Ntiwaje kuri inosi kujya iby'abandi gusa, ariko waje no kubagaburira, waje kwisi gufasha abandi. Ntiwaje kwisi ngo bagufashe, waje kwisi gufasha abantu, waje kwisi ufise aga specialite kiwawe. Ako ga specialite utari kuragakoresha uko kuntu wisangije, utari kuragukoresha ngo abandi bantu bavyungukiremwo, uri uronona ico Imana yaguhamagariye, kuri kurata intumbero y'ubuzima bwawe. Ndakwifurije kubaho ubuzima bufise intumbero, ubuzima uzi uti jico ndonera niki kandi nzogishikako. Nta guti ivyizigiro, naho wowe uri mu ntanga igoye uvuga uti jewe nzobishikako. Umurimvyi mwe wavuze nti persevere même si tu ne vois que le contraire. Naho ubona ro igihushane c'ibyo urimwo, persevere, ubandanye. Warahezagiwe, Yesu akongera umugisha. Reka dusenga Imana. Turagushimiye mwamu wanje kuri umuntu atwumvirije, atarabona ibyo arondera mu buzima, atarabona intumbero z'ubuzima bwiwe, y'ubuzima bwiwe, abibone. Mpwemu yera amumurikire, abone ico yahamagariwe, abone ingabire ziri muri we. Turasengeye n'uyu muntu ari karagira ubwoba avuga ati jembo nabikiri hasi, nawe umukuremwe ubwoba, umukuze abone ko imbere ari heza, ashobora gutera imbere, ategerezwa gutera imbere. Umuntu wese abandanya akora mu byo yahamagariwe, mu ngabire ziwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mwarahezagiwe, mubandanye kubaho ubuzima bufise intumbero nk'abafise iyo baja koko. Umunsi mwiza kuri mwese.